Birababaje cyane twarabyumvise ivyo ni ukuri impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziri mu bihe bibabaje ibihe bigoye cyane. Ubwa mbere hoho bari basanzwe bafise ibibazo vy'uko agateka kabo gahungabanywa bikomeye. Turumva abanyuruzwa, turumva abapfungirwa ahantu hatazwi, turumva n'abicwa ntihagire igikurikira, eka mbere n'abagarukanwa ku nguvu mu Burundi. Uyu munsi rero nk'uko mubivuze, impunzi z'abarundi bari muri Tanzania mu makambi ziriko zikorerwa ihohoterwa bigaragara kandi atacamira. Na HCR yari iri mu bohagarariye impunzi, ntituriko turabona igikorwa cabo kugira ngo bakingigwe. Agateka kabo kariko karahungabanywa. Baratubwira yuko amazi yamaze kugagwa, amazi meza bonyoye, bisigura ko ubu bategereza kurondera iyo baja kurondera amazi atari na meza kugira bayanywe. Hanyuma yuko amashure, ibitaro biriko birugagwa hirya no hino. Baravuga kandi yuko na kare bari basanzwe badashobora kugendagenda, novuga gute, gufita uburenganzira bwo kuja hirya no hino. Ubu hoho rero birakabije ku buryo bivugwa yuko batswe abafise uburyo bwo kwiyunguruza nk'amakinga, nk'amamoto, bayatswe ku nguvu kandi yatwawe nk'uko atazosubira kuboneka. Ivyo vyose rero bigirwa kugira ngo batahe ku nguvu. Ivyo bintu ni ibintu birengeye ubwenge mu gihugu kirimwo amategeko, kandi bituma umuntu adashobora gutahura neza uruhara rwa bamwe n'abandi mu gukingira impunzi, kuko ivyo bintu bikorwa ku mugaragaro. Rero muri ivyo bihe bimeze gutyo, umuhari inamahoro urateye akamo igihugu ca Tanzania kugira ngo gihagarike ivyo bintu vyo guhahaza no gutoteza impunzi. Nta muntu n'umwe mu bisanzwe ashobora gutegekwa gutaha ku nguvu hakoreshejwe uburyo bw'inguvu canke bw'iterabwoba atabishatse. Igihugu rero ca Tanzania gitegerezwa kubahiriza amategeko cemeye, yanditswe, amategeko mpuzamakungu avuga yuko impunzi itaha ku bushake bwayo kandi igataha yubahirijwe kandi ikingiwe. Ivyo rero nivyo dusaba igihugu ca Tanzania yuko cogenderako. Turasaba kandi yuko abarongozi ba Tanzania bahagarika ivyo vyose bibuza yuko impunzi zibaho neza mu makambi yabo, hagakurikizwa amategeko gushika yaho bizogaragara yuko impunzi ziyumvamwo umutekano muri bo, bagafata umugambi wo gutaha. Nta n'umwe atifuza gutaha mu gihugu ciwe. Ntivyotegerezwa rero kuba bikoreshwa bakoresha inguvu kugira ngo abarundi batahe. Impunzi n'abantu nk'abandi. Igihugu ca Tanzania tugisaba ko cotahura ko impunzi nubwo ari impunzi ari abantu, kandi igihugu ca Tanzania igihugu c'ikinyafrika categerezwa kugaragaza kwereka ubuntu no gufatana mu nda hagati yabo n'impunzi, nk'uko abanyafrika basanzwe bafatana mu nda mu mico yabo. Hari ababona yuko izo mpunzi zikwiye kurondererwa ahandi zoba kuko ibi bitabaye ubwa mbere, coco mukivuga kwiki? Nivyo cane. Ubundi mu gihe igihugu cerekanye ko kidagikeneye impunzi ku butaka bwaco, ni uburenganzira bwaco bwo kuvuga ko badakeneye impunzi, ariko muri ico gihe hoca haboneka uruhara rwa HCR bagakorana n'ico gihugu, abo bantu bakabaronderera ikindi gihugu kibakira, gishobora kubakingira kandi gishobora kubahiriza amategeko ciyemeje yo gukingira impunzi. Ivyo rero birababaje ko atari byo turiko turabona. Umuntu wese nivyo yategerezwa
kuba arindiriye ko bikorwa, ariko ntitubibona, tubona ko impunzi z'abarundi zibandanya guhohoterwa mu buryo budasanzwe, kandi iryo shirahamwe mpuzamakungu HCR n'ayandi mashirahamwe yose bafatanya ibikorwa ari aho abibona kandi ashobora kugira icyo akoze.